Yewe gufumbiza ifumbire FOMI nuko ku mwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisubika. Mbungabunga Nkugaburire. Mbungabunga Nkugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro FOMI mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Mw'ihinguriro FOMI tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Nshuti bakunzi b'ikiganiro Mbungabunga Nkugaburire, ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Tubashikana mu ntara ya Buhumuza aho tubayagira ingene umwimbu w'irima ry'umwaka wa 2025 ushira 2026 wagenze, ico abarimyi bavuga ku ifumbire zihingurwa n'uruganda FOMI hamwe n'icokorwa kugira ngo umwimbu wiyongere kandi isi ndimwa igume ikingiwe. FOMI, ifumbire nziza, FOMI, ifumbire y'akarorero, FOMI, ifumbire nziza, FOMI, ifumbire y'akarorero. Intara ya Buhumuza kwirima ry'impeshi ry'umwaka wa 2025 ushira 2026 ibitegwa barimye ahanini bigizwe n'ibiharage n'umuceri. Umuyobozi w'ibiro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara Ntahondereye Merkiade amenyesha ko umwimbu wagenze neza muri rusangi, agashimishwa n'ingene bene gihugu bose bitabiriye akamo k'indongozi ko kwijukira uburimyi. Muri rusangi rero umwimbu w'impeshi cyane cyane ibitegwa cy'ibiharage navuze nco mfatirako n'ibitegwa cy'umuceri umwimbu bifashe neza cyane muri ibyo bitegwa bibiri. Turabona ko umwimbu ari sawa atakibazo kihari. Ko kamo dutegwa n'indongozi novuga yuko kino sacu burimyi carijuke cyane gose. Jedi buka mu myaka yahera wasanga atamukozi wa leta aja kurima bavuga ngo guhamba amaguru ngo nta mukozi wataja kurima. Mugano ubu nibo ba mbere baja kurima, abagwiza tunga baramenye kudandaza muga kurima ntibavyumva babona mengo nko guhomba. Ubu nabo nyene ico gisata baracijukiye nibo bagwiza mwimbu dufise kuko baje bagwiza tunga nibo bafise n'amafaranga baracijukiye ico gisata cyane cyo kugwiza mwimbu. Nikimenya y'ikivyerekana nuko tubirabera ku masoko. Turabera ku masoko abantu bavuga ati twe turafise umwimbu dukeneye batugurire tugurire ku mwimbu. Bisa ko umwimbu urahari. Umwimbu urahari kandi urakwiye. Turabona ko ibintu byifashe neza. Akore nakamo byavuye ku kamo twatewe n'indongozi. Ubukurima ni umuntu agiye kurima n'nkibiro. Kurima ni umwuga mwiza uhezagiye kandi umwuga twavuga yuko abantu bakora bishimiye cyane gose. Twagize intambamyi kirere na mugana bavuga yuko iyo ntambamyi yabaye mu gace ka commune Cankuzo, commune Gisuru cyane ahantu novuga shushe cyane kara nagace ka Cankuzo ya kera nagace ka Ruyiki. Mugabo navuze nk'intara ya Mwinga ya kera yoyo basanzwe batera kare ku buryo mu kwambere besho ariko rasoma ibigori bateye mu kwambere ibiharage mu kwa kane basoma ibiharage mvuga twagiye yacikiye ho nta kibazo. Mugabo nino henshi haba gace ka Cankuzo ya kera cyane kamwe kagisaga ka Ruyigi umwimbo warabonetse cyane guko tubirabira tubiravye ukuntu ubu bariko barasoroma. Turabona ko heshi bariko baraheza gusoroma ibiharage. Hama kandi burya kenshi iyo abantu bateye ibiharage bikora benshi usanga batera ibiharage bitarembegwa bimana umwanya muto cyane amezi 3 nubwo imvura yocika hasigaye nk'ukwezi kumwe ntikibuza ko yimbura. Abarimyi twasanze mu ntara ya Buhumuza nabo baremeza ko umwimbu baronse ari mwiza ku gitegwa cy'ibiharage n'umuceri. Rukundo Emmanuel n'umurimyi wo ku mutumba wa Bwamvura muri zone Kigamba muri commune Cankuzo amenyesha ko hambavu y'umwimbu baronse muri koperative asanzwe akoreramwo ngo nivyo barimye nk'umuryango bararose umwimbu. Twebwe n'ukuri ngaha muri koperative dushigikirane twimbure neza turashima cyane umwimbu twarose kandi tureke no ngaha muri koperative no mu miryango iwacu twararose umwimbu ushimishije. Twebwe nk'umwimbu turonka mu muryango iwacu urabona turafise abana dusomesha ku ishure, urabona abana ko bakenera ibintu byinshi, urabona ha muri koperative turashora tukaronka amafaranga mu miryango iwacu n'ivyo turose navyo nyene tuca tubaha abana bakabirya. Hama ibi navyo tukaronka amahera tugaca dutwara mu miryango iwacu
tukaguramwo ibitungwa hama vya bindi navyo kuma tubigaburira umuryango. Bwa mbere twakoresha umwavu w'ikirundi wonyene, nta mwimbu ushimishije twaronka. Mugana ubu sishobora kwifuza kuzoteragira igiterwa ciwanje ntarose FOMI, ndemera nkarindira mpaka ndayirose, kuko aho nayitejeje nacanze n'umwavu w'ikirundi ntusanga iyo mirima isa. Ico gituma je ndayishima, kandi nimba nteye ku gihe nkasanga umwimbu ugaca wiyongera. Je nibaza nkaho mperereye nta muntu yoba kijujuta atakoresha FOMI, kuko baje bakaraba imirima tuba dufise uko nibitotahaye, nabo bemera bateranira akagunira n'uwundi mugenzi we akabura ari mahato. Muri zone ya Bweru aho nyene bamenyesha ko barose umwimbu naho wagabanutse kubera imvura yacitse kare. Umufundi w'indimo muri iyo zone Niyonzima Jean Claude asaba leta kubandanya ishigikira igisata c'uburimyi na rya bene gihugu bacitabiriye ku bwinshi. Ico dusaba leta nuko yokomeza gushigikira abarimyi, ko murabona ko umwavu tuwuronka ku giciro gitoyi, leta ikadushiramwo imitahe hama umurimyi akariha amafaranga make. Turasaba ko leta ahubwo yoshiramo inguvu nyinshi kugira ngo muri iyi mbona kazoza leta ifise yifuza ko umurimyi arima akimbura, umufuko aronka amafaranga, hama umuntu ukaronka ico ufungura. Turasaba ko leta yoshira inguvu muri igisata c'ugwiza umwavu, hamwe umurimyi aronka umwavu yipfuza, kuko murabona yuko igisata c'uburimyi abantu bose baracitabiriye, yaba abagwiza tunga, umuntu wese afise ifaranga aza kurondera kuzishira mu gisata c'uburimyi. None rero turasaba ko leta yoshobora gushiramwo izindi nguvu zidasanzwe, ikongerezamwo ubundi buryo kugira ngo umwene gihugu umurimyi aronke ifumbire yipfuza kugira ngo ashike aho yipfuza. Uko umuntu wese arafise ati muri mbona kazoza ndivuza ko muri 2040 ko nzoba mfise umwimbu ngana nuku ko nzoba ngeze ahanana. Mugabo murumva intambamye baca bagira, baca baza kudusaba umwavu hariya tukaja tugubura. Dusaba rero ko leta yoshira mwinguvu ikaduza umwimbu w'umwavu kugira ngo umurimyi wese yagure indimiro. Uwifura Parfait n'umugwiza mbuto muri zone Cumba muri komine Muyinga asanzwe agwiza imbuto z'ibiharage n'ibigori. Arashima umwimbu yaronse aravye wo yimbuye mu mwaka uheze. Uwo mwimbu rero ngawukesha ifumbire za FOMI zamufashije kugwiza umwimbu. Umwimbu w'irima ry'impeshi by'ukuri wifashe neza. Ati gute? Kuko ugera ku isaha ndafise itoni 6 z'ibiharage, ibigori ndashobora kuronka itoni hagati ya 10 na 13. Ndabona ko umwimbu uzogenda neza ndavye kubona imbuye mwaka uheze. Kugira turonke umwimbu mwiza wose twaje kuronka ungana nkuko tukesha cyane cyane ihinguriro FOMI ryo ryashoboye kuturonsa umwavu, kuko turavye indimiro zacu ukuntu zifashe kuva tugitangura kuzikoreramwo, ubu turabona ko harimo akarusho, kuko ivyo turima nivyo twimbura turabona ko bitandukanye n'igihe twara dukoresha ya myavu ya DAP twahora dukura mu gihugu ca Tanzania. Kuko turaraba keshi nk'ibigori twakoresheje umwavu wa FOMI imbura, twara tugakoresha na FOMI totaza, kizari ikigori ciza kandi n'umwimbu usanga utandukanye no mu bihe biheze. N'ibiharage iyo dukoresheje urabona yuko hariho ubudasa hagati y'imyavu twara dukoresha kera, kuko niyo tugiye kwimbura wasanga isi umengo n'ubugaragwa. Ikindi abarimyi bavuga ku ifumbire zihingurwa n'uruganda FOMI ngo nuko zisubiza isakanovera, hakamera n'ivyatsi vyerekana ko isi yimbuka nk'icanda n'ibindi. Ndarubagaye Clement umurimyi wo muri zone Bweru komine Ruyigi aravuga ivyo amaze kwibonera mu murima wiwe kuva atanguye gukoresha ifumbire za FOMI. Kuva aho ntanguye jewe gukoreshereza ifumbire ya FOMI, ifumbire ya FOMI ntaco jeno yigaya na gitoyi, ahubwo ndayishima gose guko aho uyiteje tuvanyemo ko umwimbu wiyongera, hariho n'akarusho uzusangamwo aho tugikoresha wa mwavu wa DAP wava muri Tanzania, uri kurashwabura wasanga isi hasigaye hasi amababi ari nk'ibiharage waharimye canke isoya atakindi catsi kihamera.
ariko uyu munsi aho dutangure gukoresha ifumbire twihingurira aha iwacu mu Burundi mvaruganda FOMI, uriko urashwabura wasanga ahubwo uwo mwavu wasize uburyohe ku yose ku buryo uronka umwimbu w'ivyo wahateye, ugasanga n'ishamba rihasigarira hakura, ugasanga harakuramo nk'icanda iri ubona irimo icanda uvanyemwo uwo mwimbu wawe ugasubirayo ugatora icanda ukarigaburira ibitungwa. Impene ziratungwa n'icanda, ntuzeye inkwavu zirarya icanda, ugasanga rero iruhande ya wa mwavu umwimbu warose n'ibitungwa birahatorera koyokwe, harakura imibebe. Iyi mibebe ubona ibitungwa impene zirabikunda gose, ugasanga iruhande rero y'umwimbu wahakuye n'ibitungwa wororeye iwawe birahatoreye imfungurwa zizogaruka gufasha gutabira wa mwimbu ryatongo ryawe. Nico gituma mvuga nti iyi fumbire ya FOMI irafise akarusho isumvya iyo twahora turonka ubwa mbere yitwa DAP. Abantu bashinze ihinguriro FOMI aha mu gihugu ciwacu, ahubwo jewe mvuga nti Imana ibahezagire cyane, yarabavugiyemwo yarabakoresheje ku buryo yabahaye ubumenyi n'ubushobozi bwo kubungabunga isi yacu kugira ngo irushirizeho kutugirira akamaro. Jewe nkasaba yuko ahubwo bo kwagura, turumva ko urwo ruganda ruri i Bujumbura, bibaye ngombwa bakaruduza no mu izi ntara zacu zitanu, intara yose igashobora kuronka n'uruganda, ngira niho umwavu wonagwira cyane, hanyuma n'umwimbu ukiyongera iwacu mu gihugu hagati ndetse ukakwira n'isi yose. Mundanikure Serafina mugwiza mbuto wo muri komine Cankuzo avuga ko gukoresha umwavu w'ikirundi n'ifumbire za FOMI ari kirumara, ariko ko umurimyi ategerezwa gukurikirana umurima wiwe yisunze ubuhinga abarimyi bigishwa n'abafundi b'indimo. Hajya imbuto rero kugira ngo abantu abene gihugu bazikunde, uragira ubuhinga budasanzwe, urashiramo umwavu ukaziterera ku gihe, ukazikurikirana ukazibagara, hama ukazimburira ku gihe, ukazibika neza, ukazirinda ibungwe, hanyuma izo mbuto zawe rero zigakunda zikimbuka kuzihaye. Iyo fumbire y'ikirundi ubwa mbere niyo utanguza mwisemwe mwibango ugomba utera ikigori cyangwa igiharage, hama umaze gutanguza umwavu w'ikirundi uba ufise urugero bivanye ni ryo tongo ryawe uburyohe rifise cyangwa ububihe. Cyane cyane urabona yuko turonka ishwagara ikuramo umururazi, nkatwe rero babagwiza mbuto twamaze kubikora kenshi, turabona ko iryo tongo ryamaze kuba ryiza. Ugakoresha umwavu w'ikirundi ugereranije, ugakoresha na FOMI imbura kuri rwa rugero batwigishije. Icyo giharage rero cyangwa icyo kigori ukakibagarira ku gihe, ibiharage ntibishaka cyangwa ibigori ko hajamo ishamba, ubibagarira ku gihe kugira ngo urushugwe ntiruze harimo ishamba. Icyo giharage rero kirakunda kikaba kiza cyane kuko urumva ko cyagaburiwe ni ingaburo zibiri zicanze. Nukuri twasaba leta, abagwiza mbuto, abarimyi ba kijambere, abagwiza mbuto cyane kuko n'umurimo wacu n'akazi kacu, twasaba leta yuko yododora aho yamidodora nk'abagwiza mbuto ikaturosa umwavu ku gihe, kandi ikaduha umwavu ungana n'indimiro zacu. Ndamutse ndima ihigitari 30 nkaronka iyo mifuko imara izo ndimiro zanje, kuko ndajije ihigitari 15 n'ubuhombe kuri jewe. Mba numva yuko umurimo wanjye ntako ndawukora neza nkuko nawuteguye. Ku giterwa c'umuceri muri zone Murizi ya komine Butaganzwa mu ntara ya Buhumuza hari umwongo ufise uburinganire bw'hegitari zishika 50. Basaba leta gufasha kugira ngo ifumbire FOMI bayironke ku gihe kandi kwiye kuko ibafasha kugwiza umwimbu. Nzisabira Salvatore n'umufundi w'indimo muri ako karere.
uyu mwonga ugizwe ni hegitari 50. Igiterwa dukunda kurima muri uyu mwonga turarima umuceri, tukarima ibigori, ibiharagi, ibijumbu, ibiraya n'imboga. Mu mwaka wa 2022 igihe leta idufata mu mugongo icishije ku bashinwa, twarigeze kuronka imbuto zirobanuye z'umuceri bita kibuko, turaronswa n'ifumbire, turaronswa n'imiti. Hama twebwe abahinga nk'abamoniteri twaragerageje gukurikirana bene gihugu tubereka ingene batereza gutera kijambere kugira turonke umwimbu. Ubwa mbere tubikoze byaragenze neza, turimbura ku buryo ku hegitari twashobora kwimbura nk'itoni 5-6. Mu nyuma iyo mbuto twe twaronkejwe nabo bashinwa, tumaze kwirima rimwe kabiri twasubiye kuronka umwimbu nk'uwa mbere. Hanyuma abene gihugu baca bavuga ati iyi mbuto rero yashaje, niba turonderera iyindi. Baca basubira ku mbuto ya kera bahora barima. Turavye rero iyi mbuto ya kera twari dusanzwe turima, umwimbu turonka ubu sico kimwe n'uwo twarose ubwa mbere twaronkejwe iyo mbuto n'abashinwa, kuko twararonka n'ifumbire ikwiye. Gushika ubu rero twariko turiyumvira yuko vyoba nko bwa mbere abashinwa baduhaye amase n'imbuto kugira dusubire gutera kijambere turonka umwimbu ushimishije. Nk'umufundi w'indimo, ikintu maze kubona kuri iyi fumbire ya FOMI iratandukanye n'ifumbire twahora dukoresha bita DAP yava muri Tanzania. Kuko irya fumbire ya DAP yava Tanzania hushaniye ko n'iyi FOMI iduha ubu uyiteje mu matongo ahantu hataba icanda, tujya twakatsi dutotahaye, ubu usanga mu matongo hari icanda rimwe rya kera. Mugabo bwa mbere tugikoresha ujya mwavu bita DAP wava Tanzania, iryo canda ntaryo twabona. Turavye no mu mwonga turiko turakoresha iyi fumbire ya FOMI, usanga igiterwa gisa neza, turimbura gusumba ubwa mbere kuri irya DAP ya kera bazana. Icyo twosaba leta nuko yobandanya igira inguvu ku buryo abakora muri ico gisata ca FOMI bahingura iyi fumbire bokongereza kugira ngo ifumbire ntibure, tukayironka ku gihe tudacerewe, kandi tukayironka ku rugero rushimishije, atakuronka agafuko wateza guteza udufuko 4 ukaronka kamwe, cyo usanga mu burimi bitariko biragenda neza. Mu buyobozi bw'ibiro bijejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi basaba abarimyi kugwiza umwimbu biciye mu gukingira isi ndimwa, gukoresha imbuto zirobanuye no gufumbira isi n'ibindi. Ukuntu ifumbire ya imbura ikoze nivyo bituma yasi uko imyaka igenda bazakoresha ya fumbire ya imbura ihinguwe icanze ku bicuma 5% mwavu y'ikirundi 5% mwavu y'ikizungu, buke ko imyaka igenda nuko isi igumisigarana akanovera. Irya DAP ndiko ndavuga kera yagira fumbira, mugabo nayo hari ico isigira isi sigayononye. Mugabo re iyi imbara ariko ndavuga aho kono nabo igendera siga, nuvuga nk'ibisigarira biguma bisubiriza isi akanovera. Naho rero twari tubigisha rero bacabona yuko mu minsi yahera, muri iyi minsi abona yuko imirimo usanga isa neza, uzama kayimbura kubona ko imirimo yawe bitotaye. Yego ivyo rero twagiye tuvyigisha neza, barabitahura. Navuze ko no kwikoresha bica bitworohera, ngatishiramo kayimbura upima gutya bica vyoroha gusumba yuko kera twasaba turacanga imyavu 2-3 bica bitugora. Turashiza abarimyi no kubwa mbere na mbere twabaremesha yuko sacu dukije n'ubwo timo turabakurikirana kugira ngo bashobore kubandanya bagwiza umwimbu. Aha novuga yuko nk'ibijanye n'irima ryo mu mwonga, irima ryo mu mwonga nivyo turabona ko yeshe barasoma miceri, tubahamagarire kuca bihutira kurima iyo myonga yabo kugira ngo bashobore guteramwo imbuto z'ibigori cyo kimwe n'izibiharage. Handi kitimo turakora kizotuba umwimbu uca biyongera cyane, nuko leta ibiciye mu ushinganje bw'ibidukikije n'ubworozi baduhimije yuko tutakora nyabarega. Zije nyabarega rero zizodufasha cyane kugwiza wa mwavu, tuvuga umwavu kama w'ikirundi, kugira ngo nitwaja gufumbira y'amatongo yacu bya biterwa byacu bishobye kuronka ibyunyunyu bikwiye, kugira bishobye kuduhereza umwimbu. Ikira turakora n'abene gihugu nta gukingira isi ndimwa kugira ngo yasi yacu igumana kanovera. Buryo bijaye no kurima novuga yuko bacemugana mu kibazo imitiko ikoranye,
ntushaka gufata umuti umwe ngo urarimye ngo urahejeje. Burya urimye ugatera imbuto nziza, ugashamo ifumbire y'ikizungu n'ikirundi neza, ugakingira isi ndimwa, ugakuramo umururazi, ikirere kikagenda neza, umwimbu uteza kuruka neza 100%. Yego, ivyo nivyo bintu tuza kwisunga. Muri iyo ntara ya Buhumuza rero abenegihugu barajijutse ko uburimyi ari umushinge w'iterambere kandi indongozi z'intara zibandanya gutera intege abariko barijukira igisata c'uburimyi. Ndaruhekere Denise aburamatari w'intara ya Buhumuza amenyesha ko mu vyatumye umwimbu uboneka harimwo no kuba abenegihugu barijukiye isuka bakorana umwete barima amatongo manini gutyo na yafumbire igakeha. Asaba ko ifumbire yogwizwa kugira abavyipfuza bayironke. Igisata c'uburimyi mu ntara ya Buhumuza novuga nti ni gisata remezo kuko abenegihugu nka benshi babeshejweho n'ico gisata nyene c'uburimyi. Nico no kwita umushinge w'iterambere kuko benshi bariko barumvise akamo igihe nyene cubahiro avugiye ati umunwa wose uronka ico ufungura umufuko uronka amafaranga. Benshi iryo jambo bararyumvise baraheza baragitabira barafata vy'ukuri umugambi w'uburimyi, bararima ibigori, bararima imiceri, bararima ibiharage n'ibindi biterwa. Rero ni gisata shingiro kijanye mu bijanye n'iterambere. Mbere mvuge nti no mu gitabo c'inzira c'intara kijanye n'iterambere ivyo tuzokwisunga muri iyi myaka yo kuva mu 2025 gushika mu 30 mu 2030 twaragishize kw'inguvu. Vyumvikana rero yuko igisata c'uburimyi ari gisata gikomeye cyane tudategerezwa gufata minenegwe, tutegerezwa ahubwo kubandanya dutera intege abariko baracitabira gose. Novuga nti abenegihugu bamaze kumva akamaro ko guha agaciro isuka, kuba baritabiriye ari benshi kandi kumbura ugasanga n'umuntu aho yahora arima yahagwije na kangahe bivanye n'ivyo abonye yimbuye muri uyu mwaka. None rero novuga nti bivanye nuko nyene amatongo asigaye arimwa ni menshi kandi tubandanya tubahamagarira kubandanya bongerako. Ahubwo rero twosaba yuko uruganda rusanzwe rufasha mu guhingura iyo fumbire kogerageza kugwiza ukongereza urutoke kugira ngo umwene gihugu aronke ivyo akeneye kuko turabona ko na leta yabishizemo inguvu bivanye na bijya bice irihira umwene gihugu kugira dushobore kugwiza umwimbu vy'ukuri biboneka. Ni kuri ako kamo rero kaburamatari w'intara ya Buhumuza ikiganiro cy'uyu munsi kigarukiye. Reka nkengurukire mwebwe mwese mwagikurikiranye naho ubutaha. Yewe gufumbiza ifumbire FOMI nguko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisubika. Cari ikiganiro Mbungabungab mugitegurirwa n'ihinguriro FOMI mukagishikirizwa na televiziyo y'Uburundi.